iteka abakunzi batevye isanganiro kubana natwe murano makuru muri migwi kirundi twera ku ngingo zikurikira amafaranga renga miliyaridi 17 niyo yitezwe kuzosubizwa mu kiranganji bw'indero. Ayo mafaranga ngo yatanzwe nk'agafashanyo ku banyeshure bize kaminuza ya leta byashikirijwe na Dr François Habyarimana umushikiranganje w'indero. Leta irakwiye kubahiriza itegeko ribuza imodokari guhagarara mu bibanza vyagenewe abacamwo n'amaguru. Gabriel Rufyiri arongoye ishiramwe Orikome akaba ariwe yabishikirije. Ibyo nido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi. Bese kubaha ikaze murano makuru tehera mu bijanye n'indero. Umushikiranganji w'indero amenyesha ko bushikiranganji burindiriye gusubizwa amafaranga renga miliyaridi 17 amafaranga yatanzwe nk'agafashanyo kubize kaminuza ya leta. Ivyo akaba yabishikirije kuri uyu wa mbere mu gihe yariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganji mu kiringo c'amezi 3 arangiye. Dr François Habyarimana akaba amenyesha ko abanyeshure bashika ibihumbi 7 aribo bitezwe muri kaminuza, ariko arahumuriza ko ayo mafaranga azorihwa n'abamaze kuronka akazi. Tumukurikire. Nagoma ndababwire yuko kurisha ry'amahera ubwa mbere bikurikije amategeko, kuko umunyeshuri wese yatoya ry'amahera yarasinye ariyemeza yuko azoyasubiza. Bisigura rero yuko ari novuga itangazo ryisunga itegeko. Muti mbega bangana gute? Nago mu bwa mbere ndabibutse yuko muri abarose kaya gafashanyo nabo mu gice ca mbere n'igice ca kabiri c'amashuri ya kaminuza no kuvuga baccalaureat na master biga mu mashure kaminuza ya leta. Abo nabo turavye bamaze guheza bose bangana barenga gato ibihumbi 7. Abo rero abamaze kuronka akazi abo ntituraheza kubatororokanya. Nkuko rero itegeko ribivuga, urosa akazi acabwiza kuriha 10% y'umushahara wiwe ku kwezi. Nico gituma rero duciye tuvunira kagohe abo bayarose ntibagume basya bwose ngo leta yabahaye ako kagurane ngo ntizobishuza. Tubateye akamo kugira ngo batangure kuyasubiza hataratangura gukoresha kimeno kwitangira ngo recouvrement forcé kubazoba bafise akazi. Nagoma ndababwire rero yuko abo bamaze kuronka akazi bose turavye amahera babwiza gusubiza ararenga gato imiliyaridi 17. Murumva yuko ayo mahera hamwe yosubizwa ashobora gufasha mbere no kwakira barumuna babo. Ari no muri iyo ntumbero twavuze tuti reka dushireho iri tangazo rihamagarira amaze kuronka akazi kuyasubiza kugira ngo amahera basubije ashobore gusahiriza mu kwakira barumuna babo tuzokwakira mu myaka igiye gukurikira. Mujanye n'intwari bereye naho leta irakwiye kubahiriza itegeko ribuza amamodoka guhagarara mu bibanza vyubakiye bigenewe gucamwo abantu bagenda n'amaguru, kuko ngo izo nyubako ziba zatwaye amafaranga menshi y'igihugu. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orikome mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa mbere akaba asaba leta kubaka ibibanza imodoka zihagararamwo mu bisagara bidakunze naho igatuma ko abikorera utwabo kubyubaka kugira ngo ikibazo cibura aho imodoka zihagarara gitorerwe umuti. Tumukurikire. Itegeko nimero 1 agakwego gashinze ubusa 26 ryo kuwa 23 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2012 mu ngingo yaryo y'amajana 339 mu gace kayo ka kabiri ivuga iti kirazira kikaziririzwa guhagarika imodoka ku matrottoir no kuvuga hajya ahantu hasanzwe hakingiwe ku imihanda y'amabarabara kandi hubatse. Mwishiramwe Orikome tumaze kubibona tukabona ibintu biguma biba nko kumebona ibisanzwe, twaje dufata ingingo yuko two kwandikira inzego zibijejwe, kandi inzego zibijejwe twizera neza ko bazobikora, ariko kandi
mu gukingira no kureza amategeko twifuza rero yuko leta yoshiraho amaparikingi cyangwa igasaba abaprive abikora utwabo babikore igihe babona yuko leta itoshobora kubikora mugabo bikorwa mu maguru mashasha. Ikigira kabiri, mbe mwari muzi yuko nk'amazu ari mu bisagara, dufatire mu gisagara ca Bujumbura, mu bisanzwe inzu yose yubatswe yagomba kuba ifise parking. Mugende mwinjire mu maparaseri y'abantu murabe parking bakibazo bakamwa amazu zose. Umuntu yava ivuga yuko umengo cyakiho kijeje gukontorora iby'inyubako nikikibaho, biragoye gusigura. Abantu baca bubaka amazu indani mu bibanza bigenewe amapariking, kandi mu bisanzwe kizira kubaka inzu utagira parking. Ibyo biri mu mategeko navyone ko bigomba gukorwa gutyo hoye. Ca gatatu, uravye mu ngingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro ivuga iti itunga ry'igihugu ni ntakomwa komwa, umuntu wese ahamagariwe kurikingira. Aha rero tuca tutera kamo cyane cyane abantu bagendesha ivyo vyuma, amakamyo, modoka manini manini n'amamodoka mato mato, bumve yuko abanyagendesha imodoka bagomba kubahiriza iryo tegeko. Hanyuma kandi bumve ko konona ibintu by'igihugu mu bisanzwe nta patriotisme buri kurerekana, nta gukunda igihugu buri kurerekana. Erega ntimwibagire yuko ijya sukari ugura ikiro cy'isukari, ikiro cy'ibiharage, ikiro icupa gifana, icupa hajya utanga amafaranga hafi 30% y'ikoro. Niyashatse kubaka ivyo bintu. Ikindi naco kigoye, cyakiho kijeje gukontorora iby'inyubako nikikibaho, biragoye gusigura. Abantu baca bubaka amazu indani mu bibanza bigenewe amapariking, kandi mu bisanzwe kizira kubaka inzu utagira parking. Ibyo biri mu mategeko navyone ko bigomba gukorwa gutyo hoye. Mu bijanye n'imibano naho inzu 55 z'abantu nikora bo muri site ya Gakerenke muri komine ya Mpanda zaraherahejwe kubakwa mu mezi 3 y'umwaka urangiye. Byashikirijwe kuri uyu byashikirijwe ku munsi wa gatanu n'umushikiranganje ajejwe ibyo gushigikirana ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice ca mbere c'umwaka. Maire de Saushimike akaba yamenyesheje ko kandi hacaguwe imiryango yababa 1500 yakozwe ko n'ihindagurika ry'ibihe izoronswa uburaro. Tumukurikira. Mu bijanye no kugeza ku iterambere rirama abateshejwe izabo, abene gihugu bahurikiye mu mashirahamwe atandukanye bararonkejwe n'ubu bushikiranganje ingurube 1320 mu ntara za Ruyigi, Rutana, Makamba, Kirundo, Cibitoke, Mwaro, Gitega na Bujumbura. Inzu z'abantu nikora zarasanuwe muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Izo nzu zikaba zingana na 24. Inzu 55 z'abantu nikora bo muri komine Mpanda muri site Gakerenke zarubatswe. Amakoperative ahurikiyemwo imiryango itagira amatongo yo kurima yarashigikiwe mu bijanye no gutegura imirima y'akarorero mu makomine ya Mubimbi, Muyinga na Nyabiraba, aho imirima ingana amahegitare 15 yatengenejwe neza. Twaracaguye imiryango 1362 yabahuye n'ibyago biturutse kwindagurika ry'ibihe tuzoronsa uburaro. Imiryango irenga 600 yaratowe kugira ngo izoshigikirwe muri wa mugambi Zero Nyakasi. Kumarira imigambi Zero Nyakasi, umugambi wo gushitsa ku iterambere rirama abahuye n'ibyago bitandukanye hadasigaye inyuma abatwa. Abanyeshure 937 bakoze ibikorwa byo mu buruhuko, ibyo bita kandete, bararonkejwe amakaye n'ibindi bikoresho by'ishure. Abanyeshure bakaba babumvye amatafari angana n'ibihumbi 200. Abanyeshure babatwa 125 batoye ikibazo ca leta muri uyu mwaka bararonkejwe ibikoresho byose by'ishure.
Bijanye n'inkino naho ibikorwa byo kubaka ikibuga citiriwe intwari kugira ngo kizoze kirakira inkino mpuzamakungu kigeze ku bice 18 kwijana bikaba bitekanije ko ivyo bikorwa bizorangira mu kiringo c'amezi 8 byashikirijwe n'urongoye n'ujejwe kubaka ico kibuga mu kiganiro haye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere Engineer Methode Ndikumagenge akaba yamenyesheje ko ico kibuga kizoba cubatswe ku buhinga buhanitse gikikujwe n'amabarabara kazoba gifise kandi nahaca abafise ubumuga tumukurikire. Aha turi kuri stade Intwari ibikorwa biriko birakorwa kandi ku muvuduko udasanzwe kuko murabona ko abakozi ari benshi. Dufise abakozi bari hagati y'amajana 4 n'amajana 5 twe tubona ko intambwe twari twihaye tubiza gushikako twayishitseko dusa n'abari ku bice 10 hagati ya 15 na 18 kwijana ibikorwa kuko murabona ko ugerageje kuzungurutsa amaso stade urabona ko turiko turava mu kuzimu kandi ko mu minsi mike cyane tuzoba twavuye mu kuzimu turiko turakora ibikorwa byo hejuru ari navyo biba byoroshe gukora kuko murazi ko mu kuzimu minsi yose hamahagoye. Rero tugiye hejuru bizoba vyoroshe ikibuga kizokwakira abantu 18,000 bose bazoba bicaye ntawe uzoba aza muri stade Intwari aticaye. Ntebe ziriho zirateguye intebe za stade Intwari zirabitse zifise amabara azobasa n'idrapo y'igihugu cacu n'ibendera y'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Mwitege stade izoba yemewe na CAF n'imbere yuko yubakwa. Mwitegwe stade izoba ifise amapiste 9. Mwitege stade izoba ifise amavestiaire 4. Mwitege stade izoba ifise ama shop ijana izungurutse stade hose. Mwitege stade izoba ifise mix zone. Mwitege stade izoba ifise donc ama restaurant VIP y'abategetsi baje bashobora kuruhukiramo. Mwitege stade inzira zose umuntu agendana ubumuga zo bashobora gucamwo. Mwitege stade abajournaliste twabubakiye ibibanza bibiri muzo bamujamwo aho mwandikira n'ahandi muvugira. Mwitege stade muri rusangi izo biri ku standard ya FIFA kuko tuyubaka tuvugana n'umuhinga wa FIFA. Ama parking tuzoshobora gukora azoba parikwamwo n'imodoka koze ajya arimo uturongo azoba ari imodoka amajana 2. Hanyuma murabona ko iyo dukoze nk'iminsi mikuru haba hari ahantu abantu bashira amamodoka ngaho ku mpande. Rero ama parking ari ngaha ni menshi cyane aho two pariki imodoka nyinshi cyane. Sinibaza ko ikibazo cha parking kizohava kiba ikibazo kinini kuko aho je n'imodoka amajana 5 meme ho zaranturu ya stade hariho. Ngaha makuru twateguriye cyarangirira ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakwikira mugira ibihe byiza humerereye nawe utaha.